nayahe majambo yagutangaje ukiyumva uko bayavuga mu Kinyarwanda ahita kumbura gutwenza canka gutangaza? Nk'amajambo yantangaje cyane yewe, urabona ko ino mu Burundi umukobwa dufata ko basi tugiye nko kuri toilette kugira petit besoin gusoba, twese ko tuvuga ko ari gusoba. Ubundi abanyarwanda uvuze ko ari gusoba ntabwo wamenye ibyo ari byo, bahita bakubwira ngo umukobwa ngo agiye kunyara. Ibyo byarancekeje ndavuga ati ibi ni ibiki, ariko ubundi kunyara ni ibi. Arangiye ati ubwo gusoba hasoba umuhungu ntabwo hasoba umukobwa. Ubundi we wagiye wabaye mu Rwanda na cyane cyane Kigali, harabambwira ngo mu Rwanda ngo hari ivyuki mwana, bari ivyuki gusumbya mu Burundi. Ndashaka kumenya eske mu Rwanda no mu Burundi nihe hari abakobwa beza kabisa? Wewe wabaye mu Burundi kongera ukaba mu Rwanda. Usibye ko nyene mu Rwanda arabantu bashyira imbere ibintu by'amasexe cyane, nge ndabona abarundi kazi turi beza tu, kubera ko benshi usanga ubona amenga ateye neza ubundi yagiye kugura amabuno, ahako twemanga uko tuba tumeze. Amabuno canke ibisusu barabigura cyane, barayagura. Ukazibona umwana mwibara warateye neza, ako umwana wamugeza mu rugo ye baba we. Igozani TV, Igozani TV, wikurikirane. Oh yes, nuko bakunzi ba Igozani TV, much respect to you. Namanda bivuga wowe kumbure ubudahengeshanya kuturabira ibiganiro nono hariya anye ugahita ukora na commentaire. Bice bitwereka ko kumbure tudatamba twirorera, aho tuba tubona ko kumbure tuba turi kumwe namwe. Kuruva mu gisagara ca Gitega werekeza hariya anye Kigali mu Rwanda, turashaka ibishasha vyawe. Mediatrice canke Renzi twari tugukumbiye cyane, ariko kandi reka tukwakire kuindi nciro kuri Igozani TV. Bitese ni vyiza kuva uvuye mu gisagara ca Kigali aho kujya mu Rwanda, ikirundi wahise ucibagira ubu wivugira Ikinyarwanda gusa? Uyimbeshera mwana, nta nicyo nzi nge nivugira ikirundi tu. Ariko sha ukivuka nyene ukivuga nk'uwakivukiyemo. Ubundi utakuzi yomenya kwibaza ko wavukiye mu Rwanda nyene. Nta n'imisi tuko nta nicyo ndanamenya byadanje. Abana bazi Ikinyarwanda we arakivuga gacanganiki, ukavuga ati se umwana yakigiye hera. Reka tugaruke rero muri societe mu kibano. Ubu ndabona yuko ikirundi usa n'uwacibagiye. Eske mu gihe ubu uri kuraganira n'abandi ntabwo ubona ko ubu uri kurishima mu gihe kumbure haguma mu rurimi rwawe uvuga haguma hagaruka Ikinyarwanda? Yego cyane rwose, hari ukuntu uri kuvugana n'umuntu siritu nyene uko uba wamaze kumenyera kuvugana n'abanyarwanda kenshi, ubundi nyene wavugisha umuntu agahita akubwira ngo uri kwishima, ngo se ngo igihe umazeyo mu Rwanda ngo cyameza ngahe ngo buza wavuze Ikinyarwanda. Ariko bwo ntabwo babe bari gutahura ko bigoye cyane, kuko hariya mu Rwanda iyo uri kuvuga ikirundi hari ibyo baba bari kumva n'ibindi baba batari kumva. Rero ugira ishaka cyane kugira ngo uzuvuga ibyo bari kuvuga. Yego. Ubundi Ikinyarwanda n'ikirundi biratandukanye cyane, hari uwo nabibwiye arabiharira. Ndashaka kumenya Renzi, nayahe majambo wumvise muri rw'Ikinyarwanda kumbure aragutangaza ahita gutungura nkuko mu Rwanda babivuga? Nayahe majambo yagutangaje ukiyumva uko bayavuga mu Kinyarwanda ahita kumbura gutwenza canka gutangaza? Nk'amajambo yantangaje cyane yewe, urabona ko ino mu Burundi umukobwa dufata ko basi tugiye nko kuri toilette kugira petit besoin gusoba, twese ko tuvuga ko ari gusoba. Ubundi abanyarwanda uvuze ko ari gusoba ntabwo wamenye ibyo ari byo, bahita bakubwira ngo umukobwa ngo agiye kunyara. Ibyo byarancekeje ndavuga ati ibi ni ibiki, ariko ubundi kunyara ni ibi. Arangiye ati ubwo gusoba hasoba umuhungu ntabwo hasoba umukobwa. None se
ubwo nyene bambwiye ngiye nanjye kugira bitahure ubwo nyene ngiye kuri Petit Besoin nahita mubwira ati umva mwana ngiye kunyara kugira ko nyene abitahure. Wowe wibaza yuko kunyara baba babihaye isiguri yahe mu gihe bakivyumvise kumbure baca batwenga? Ya kubera ko nyene aha mu Burundi iki kirimi batakimenyereye wumva ko ari ikintu cy'igishegu kitabaho ubwo nyene ubundi iyo bishitse nka kivuga nyene nanje sanga nasetse ariko urumva kunyara nyene ubundi tumenyereye ko nyene urumva mugaye ntago bihenze abanyarwanda baba bari kuvuga byo ko nta mugabanyara nta mugabanyara hanyara abakobwa gusa. oya yanyara ati ariko resharenze nenda gukumbuye kabisa cyosha nanjye naye ngukumbuye cyane rwose. Renzi ariko je ndaguheruka uvyibushe imbere yuko uja mu Rwanda wari uvyibushe ndashaka kumenya eske wondeshejwe niki? Ubundi nyene konda just mu Rwanda abakobwa bavyibushe cyane ubundi bafatanye niko baba babona menga n'abantu batagira imigambi. Neneho rero nanjye nararavye baguma banseka ndavyibushe biba oblige ko nja kuri regime kugira ndayo ko no gabanuka nkananuka. Ubundi we wagiye wabaye mu Rwanda na cyane cyane Kigali harabambwira ngo mu Rwanda ngo hari ivyuki mwana hari ivyuki gusumbya mu Burundi. Ndashaka kumenya eske mu Rwanda no mu Burundi nihe hari abakobwa beza kabisa we wabaye mu Burundi kongera ukaba mu Rwanda? Usibye ko nyene mu Rwanda ari abantu bashyira imbere ibintu by'amasexe cyane nge ndabona abarundi kazi turi beza tu kubera ko benshi usanga ubona menga ateye neza ubundi yagiye kugura amabuno ako twemanga uko tuba tumeze. Amabuno canke ibisusu barabigura cyane barayagura ukazibona umwana mwibara warateye neza ako mwana wamugeza mu rugo ye baba we ugasanga nta forma nagira ahubwo biratangaje. Yego ubundi we ntabwo wiyumviriye kugura amabuno nawe ngo urayambara uyatemberana kugira ngo babone ko oya nge ntago nigeze ngishiramwo kuko ubundi ikintu shima Imana uko yandemye. Yego ndashima Imana uko yandemye ntabwo ndanabyicuza. Yego umuntu agenda kugura amabuno nujya wabona menga ari kubona ko ari mubi Imana yaribeshye kumurema ariko nge ndabishima uko Imana yandemye. Ndashaka kumenya abasore b'i Kigali cyangwa abasore bo mu Rwanda ku mitomba batandukaniye he n'abasore bo mu Burundi? Yala reka bace bakwica ubundi gusa usibye ko nge nta mitoma ijya mfata bafite imitoma myinshi ariko nge imitoma yabo narananiwe gufata bavuga ati cyo mu rundi kazi ni igihate tu. hariya anye mbanzi yuko iyo babonye icana icuka igishasha akabura umwana mushasha ko umure bahita bose bamuhurumbira cyane ahubwo babonye umurundi kazi baba bifuza kumenya ukuntu ameze ukuntu ateye ariko rero baba babyibeshaho basanze ko nyene bakubwira ko abarundi kazi bimana cyane ngo barimana cyane byadanje mwana umva se baragiye ngo baravuga ati nene abarundi kazi barimana ariko utomeje umurundi kazi akaguha arirekura. Ubundi nge nkunda abasore y'uwacu Burundi. Yego ese ubundi wagenda kwemerera umuntu uri mu mahanga ese ubundi aguteye inda uwo mwana wazamujyana ako ubyajwe n'umutipe wo mu Burundi birafasha cyane kubera ko umwana uzamenya ko uzamenya kumushakira papa wiwe akabona papa we. Yego igihe kitari gito utari mu gisagara cya Gitega nta mpinduka kumbure wahasanze? Igitega n'ahantu nkunda cyane ntabwo hahindutse ariko gusa abantu baho baragoye tu bameze ukuntu abantu baho ushobora kuhamara umwaka umwe abantu bose baho bakwishiramo ko bakuzi. Ese ubundi ndibariza abantu bagenda bavuga ko banzi gute banzi ubundi ko nje hano Igitega nahaje 2022
urumva ko nta gihe kinini ndahaba cyane. Ubundi baba bagenda bavuga ko banzi gute. ariko ubundi hari abo usanga kumbure baba bakuzi. Kumenya bivanye nuko nahora nkina comedy bitandukanye no kumuntu kumenya umuntu biratandukanye no kugenda uvuga ko umuzi. Kuko kumenya umuntu nje cyo kukubwira ko nkuzi cyane kandi tutabanye, cyo kuvuga ko nkuzi ataho turahuriraga ngo tujyamane cyangwa tuvugane ibindi dukorana yandi ma business. Rero uvuze ngo uranzi wambonye muri comedy, uvuze ngo uranzi wambonye muri filime kanaka, ubumva buri kumbeshe. Hari umuntu ayaduka akabona kanaka ari kumwe n'umutipe, sivyo? Ubundi hari giho wifite urutipe mwana waguyemo, reka ukaba urukunda vya danje, ukakazaza intobye, kaza wumvira kukubwira uriya mudemu ndamuzi akunda abandi batipe benshi, ugasanga ari kuguteranya ari kumugukuraho. Mani bijya bintu ndabiyamye, ngewe mba nifitiye umubogare yo wanje hariya, ntabwo nyene ko muzamugenda muvuga ngo muranzi je naho munzi. Uwunzi rero azavuga ukura akavuga ati ngenda muzi muri iki, apana kugenda bavuga ngo baranze ataho banzi bashaka kuncafuza. Wapi ngewe ubwo mbere yo gufatana n'uwo mubogare mbaza kumuganiza nkamubaza ati ese ubundi uri single? Ubundi yamara kunyemerera ko ari single nkumva namwikundiye ndagwamo, sivyo? Noneho uwundi muntu yaza gute akaza kuvuga ko anzi ashaka kunandukanya nawe mu gihe namwikundiye? Mani bavyumve, umutipe wanje ari myibanga, uwo nzamufatana nzajya muri Kongo murogeshe. Urabonye umutipe kabisa umubogare nkuko mubivuga. Lenzi ukomera ko uwo mutipe kumbura gucika kumbure mutamenyanye, just ngumusabe nk'utunimero kugira ngo muze muganire canke ubundi nyimba byo kunda ko mukundana bishoboke canke uronka ingene muzohora muganira. Kuko abenshi arabigeme benshi bashobora gukunda umuntu ugasanga bagize udusoni canke bagize ubwoba bwo kumwegera canke bwo kumuvugisha. Cya namukunze ndumva ko bitagenda aho ngaho. Kare ni bireyo natanga amafaranga bakayima. Umve hari umwana usanga yambara ukavuga ati peti bya mwana utuma banyitse. Yego kumwe na manibariza abandi rero umutipe w'ibogare eske bari umutipe ameze gute, ateye gute? Umutipe muremure agangutse, just afise ikona. Umutipe afise igifuwa nyene uvuga ati neneho uyu mutipe nawe namuyambira tugahoberana, ubundi ntabwo naba mpombye tu. Yego aho ari umutipe w'umubogare yuzuye, ubundi apana abandi usanga amaportement no yaratunye wagira ku mugwamwe muri yanapi. Birashitse usanze bogare wawe ari karagucamwo, ariko mwe n'ikindi cyuki hari yanye hanahiye, ubundi ugofata iyihe ngingo? Cya bitewe nuko no ndamukunda, abinsiguriye akasaba pardon nje namubabarira, ariko bibaye kabiri ndumva nta mubabarira tu, mugari imwe namubabarira. Yego ikintu kimaze kukubabaza mu buzima utazigera wibagira mbene nk'icyahe? Ikintu kimaze kumbabaza mu buzima ikintu kimaze kumbabaza mu buzima n'urukundo, sinzabyibagira tu. Urukundo ramaze kukubaba cyane? Yego ariko ntabwo usanga kumbure byo bavyakuvuye ko kugira ngo uhite ubabazwa n'ubwo rukundo? Oya ntabwo byamvuye ko. Mariage yawe na Hasram Safi mbega tuzoyora ryari? Dahari iyo nkuru kuko narayumvise ko wavuye i Kigali mu Rwanda kumbure muje gutegura mariage. Ubwo barabeshya tu. Ubundi Hasram Safi ni inshuti bisanzwe nkuko twakoranye indirimbo Moyo Ntamani, dukorana filme nyene Ikebuke tu, ntabirenze. Ubundi gusobanura banyibeshaho kubera ko muri Ikebuke babonye ko twakinye iscene turi muri chambre,
ariko rero babitahure ko yari filme kuko twategerezwa kuyagitinga kurya nyene ko yari mw'irya filme yari umugabo wanje, ariko nta gahunda dufitanye yo kubana nawe tu. Nje ntagikwe mwino myaka mwana wapi. Ariko ntabwo ubu vuba kumbure mutegekanya gukora mariage na Hasira Musafi? Sha hazi umwaka umwe nkoze divorce, urumva nakwihutira gushaka koko gikomere mfite ntabwo kirarangira. Aya uwagutwaye umugabo wo mufata wo mufata burya ndakeka wo kwica umuntu ngo ntoye umugabo cyane uko inagenda yibandanira ko nanyaye namwibye abandi. Nawe mwibye abandi? Nawe ndi sosiyete ne ko bazamwiba uko njyewe baramuntwaye nawe uwamuntwaye bamaze kumutwara, kandi ndi sosiyete ne ko n'uwamumutwaye nugira mutware kandi amufise nona nawe agomba kuzamumutwara kuko n'umutipe afite imitoma mwana ararenze. Yego ako nje nacyo nahombye, nje mfite umusore nawukuye umusore w'iboga undi yene. Ubundi bishitse ugasubira kubaka ugwawe ugasubira kuronka umugabo wawe, niko uzokora kugira ngo ntibasubire kumukwiba nkuko wavuze ko bakwivye umugabo? Umugabo wanje kugira ntibazongere kumuntwara, ndumva ikintu nzakora cyane ikintu cya mbere nabonye gituma urugo rusambuka kuraba muri telefone y'umugabo. Iryo kosa nago rizongera kumbaho, kuraba muri telefone y'umugabo, kwicira umugabo aragiye mu bandi, ivyo nabyo nzongera gukora. Ubundi umugabo narangiza kumarasyo akamenya inshingano ze, ndumva nta mpamvu yazatuma nongera gusubira kugira ikibazo cyo umugabo baramutwaye, kandi siyesete ne ko umugabo wanje batazamutwara ko nzamuhakeye ikwiye tu. Yego ndiko ndipanga. Hari anyi Kigali ngira wari kwishuri uburyo uzofata umugabo kugira ngo ntasubire kugucika? Wapi nako nari kwishuri bisanzwe, ubundi dutunga telefone kugira idufashe tuyige ko kumbrenge nayo nubatse nta telefone nini mfite. Rero kubera telefone nini nari mfite hari bimwe byinshi ntamenye. Yego ariko ubu ngubu maze kumenya twishitu. Ubutumwa kuri bamwe bakwiyumvira kutariko? Nogomba guha ubutumwa ku bantu banyimvira kutariko. Nje ndubondiwe ndi media renzi ko bamuzi muri filme bijyama, ariko ndabikina muri filme. Nje ndumwana atekereje ivyo banyumvira ko ntabwo ari byo pe. Baranyumvira ko no bangira nkoro bunayi mwibanga ngo cyane, ariko ntabwo ari byo pe. No babwira ko bogarukiriza ko bakareka kumbeshera kubera ko baba ari ko barantesha agaciro, baba bari kunsubiza inyuma. Rero urumva no babwira ko bobireka ko uwo nzosubira kubifatana nzanamwitwarira jewe. Yego ariko nk'akajambo kumbure wobwira uwahoze ari umugabo wawe ubu kumbure ngira ngo arikategura urugo rwiwe rushasha? Orimen wibereho wirambire ugire n'urugo rwiza, warakoze kumvira mu buzima je ubu meze neza ndi gato, ugende wubake ndaguhodeje ubu ndi smart gusumbya uko twari kumwe cyane. Mbega umwuga kumbure wo gukina cinema canke comedy waba warawuhagaritse? Oya ntabwo naheze umwuga kuko ubwo nari hagaritse gukina kubera ko nari natembere ngenda mu Rwanda, ariko vuba ndaje nongere mboneke bambone ubuhore nje ku yindi urabyumva. Yego mbega bo kwifuza kugukinisha muri filme yabo canke comedy yabo bo gutora gute? Abankenera bondondera kuri telefone ndakoresha 67 86 78 14, iyo ni direct. So reka ndagushimire Media canke Lens, ndanakwifuriza kumbure amahigwe mu vyurimwo, noneho n'imigisha ku Mana. Noneho ndanababwira ko Lens arahari, umukeneye murondere kwizo nimero yabahaye kumbure ashobore kubafasha filme yanyu canke comedy yanyu. Reka nanje nk'umusatirizi ndabasezera ndababwira ko ndabakunda cyane. Eagles on TV, Eagles on TV, we could cry. Oh.